Banywanyi bari mu TV ndabaramukije aho muri hose, akaba ari Jean Pierre Rukundo nkuko menyereye abashikiriza ibiganiro. Uno munsi ndabafitiye umushitsi agomba kuduha intahe y'ukuntu yagiye muri organisation y'abarundi sinzi bari muri Canada bariko bariyegeranya kugira mu gihe tugize ibyago byama bibaho hari utuvuyemwo cyangwa umuntu wo mu muryango w'uwo muntu agashengera hakagira abantu bamuserukako muri ibyo bihe bigoye. Akaba ari groupe yitwa Dushigikiranire Canada. Umutumire wanje rero uno munsi nashaka mukanya abibwire. Okay, murakoze cyane Jean Pierre Rukundo, murakoze na Lomigo TV. Jewe nitwa Copens Ndayiragije, nkaba ndi umwe mu banywanyi ba soutien entre Burundi dushigikirane hano muri Canada. No bazani iyo groupe wayumvise gute? Okay, murakoze cyane. Hari ku mwaka uheze nariko nyaga n'umwe mu bagize umuryango baba muri Canada, hanyuma acatangura arambwira yuko hariho abantu b'abarundi bariko bishira hamwe kugira ngo bashobore kuzoja barafashanya mu gihe hoba habayeho ingorane hakagira uwitaba Imana. Hama ico ciyumviro ndagishima, hama ndamubwira nti ubwo nivyabandanya bitera imbere uzombwira aho bigeze. Nyuma yaho niho yaciye ambwira yuko bigiye gutangura, bashizeho uburyo bw'uko twogenda duhanahana amakuru. Arambaza yuko nojamwo, hama nanje ndamwemerera, ndamuha ibikenewe bijanye nuko twogenda tuvugana. Naho byatanguriye. None uravye ivyo umaze kubona ukaraba amategeko bagira ko ni iki washimye wobwira uwundi? Ego, murakoze kuri ico kibazo. Nibaza yuko ivyo umuntu yoshima ari byinshi cane. Kuva aho kino ciyumviro gitanguriye twashoboye kuja hamwe turi abarundi batandukanye batari banazinanye, umwe wese azi abazi, ariko ubuye umuryango uri kuraguka. Turiko tugenda tumenyana, turiko tugenda tuja hamwe, turiko tugenda twubaka umuryango nk'abarundi. Rero kubona abarundi bashobora kuja hamwe bakagira iciyumviro, bakagira ikibahuza, tugahura twese abarundi bo mu moko yose, bava mu ntara zose, bava ahantu hatandukanye, nibaza yuko ari ikintu gishimishije cyane. Urakoze cyane. None nko mu bantu bamaze gufashwa, systeme mbona baba bakoresha iragushimisha, woba warafashijwe? Nibaza yuko ari bimwe babarire kuvuga gutyo kuko si byiza, kuko nibyo kubura, ariko tubifate gutyo. Nukuri nibyo. Nibaza yuko gufashwa mu buzima ari umugisha. Ego, ico novuga nuko ntashoboye gufashwa ndi jenyine, nashoboye gufashwa ndi kumwe na mushiki wanje dusanzwe turi kumwe hano muri Canada. Hanyuma byaragize akamaro kanini ya cyane, kuko novuga yuko ubwa mbere na mbere igihe ninjira muri association numva mfise uyu mutima nanje wo gufasha. Sinayinzi ko tuzoba aba mbere bazofashwa. Ku batari babizi, twabaye umuryango wa mbere w'abarundi washoboye gufashwa n'ino association igihe twabura umuvyeyi wacu itarike ya mbere 0 uyu mwaka. Hama urupfu ntirusezerana, ni ikintu cyashoboye kuza cyatuguye gitumo nk'uko babivuga mu Kirundi. Hanyuma rero nk'umuryango tugira uburyo twifasha, dufashanya hagati yacu, ariko na association ubwayo igira ico iterera, iradushigikira cyane. Murazi yuko akenshi iyo umuntu agoye gitumo cyane cyane n'ingorane aba atiteguriye, hari igihe bishobora kugorana. Amahera ava muri Canada yose, igihugu cyose n'ingene kingana gihako gusumba Afrika, ayo mahera ubona nyaruka, ni ibintu ubona uti wobwira uwundi ati ingo mu gihe byago bishitse nkuko byama bishika uzofashwa? Kugira ngo ibintu bishobore kumvikana neza, soutien entre Burundi bari muri Canada ariyo dushigikirane, isanzwe ifise inzego zitandukanye. Ifise
uri imbere yacu ifise izindi nzego ziri munsi yiwe, buri munywanyi wese arafise aho asanzwe abarizwa. Rero ubwo buryo iyo umuntu amaze gushikirwa n'ingorane aragerageza agaca abimenyesha selire arimwo, iyo selire nayo igaca ibimenyesha izindi nzego, bagaca bahanahana amakuru mu mwanya mutoyi cane, novuga yuko ari nk'umwanya ungana isase. Ikindi naco, kubera umutima wazanye abarundi kugira ngo bashobore kuja hamwe, n'uyo mutima nyene ugerageza kunyarutsa ibintu, kandi nibaza yuko muri kamere k'abarundi iyo uvuze ikintu kijanye no gushigikirana no gufashanya cane cane ku bantu baba bagize ingorane, ni ikintu bafata nka nkama, kandi ni ikintu kenshi bubahiriza. Rero bikorwa mu buryo bwiza cane, cane cane kubera inzego zikomeye, inzego zitajegajega zisanzwe zihari, arizo zica zibikora. Nkuko umwanya uteye ugenda, nagomba mbabaze nti uwo bataraza, uwo bataravyiyumvira, uwo bayiyumvira ati ibi bintu biteye amakenga, ntaco mubwira nk'umuntu yabibonye kandi vyafashije, naho bitaba biri mu buryo mu mwanya uwo n'ubuzima, kandi turaguhojeje. Murakoze cane. Nibaza yuko atamakenga arimo, cane cane bice bikomotse ku mico n'imigenzo y'abarundi. Icambere nibaza yuko twebwe kimwe bita réseautage dusanzwe tugifise mu muco wacu, mu muco w'ikirundi, mu muco w'abarundi, ku buryo rero abantu bari muri association nibura usanga ufise nk'abantu 15 canke barenga usanzwe uzi ubwawe, ku buryo ico ari kimwe mu bintu bishobora kumara amakenga ku muntu yifuza yuko ashobora kuza. Ico ni icambere. Ica kabiri, uburyo igikorwa gikorwa, iyo umuntu amaze kwinjira muri uno muryango hari ikiringo bamuha amaze kucubahiriza, akinjira mu muryango, ico gihe baca bamuha uwundi muryango ari wo yita selire abarizwamo, ku buryo urumva biroroshe cane. Ico umuntu yokwita identification y'umuntu ni ikintu coroshe, kubera kwako navuga yuko abarundi twamanye umutima wo kugenerana no kumenyana. Rero nohamagarira abarundi bose, uwo ari we wese yifuza yuko twogenda dufashanya nk'abarundi, twogenda twegerana nk'abarundi, nibaza ko coba ari ikintu ciza cane ashoboye kuza muri no association, cane cane ko nibaza yuko iki gikorwa kijanye no gufashanya bijanye n'impfu, igihe bizomara gutungana neza, kumbure gishobora kwagura amarembo, hakagira n'ibindi bintu tuzoshikako bifise akamaro. Murazi yuko hariho societe zindi z'abandi bava mu bindi bihugu bamaze kugera kure cane. Twebwe novuga yuko hano muri Canada nta kintu na kimwe turashikako, atari kino gikorwa ca mbere novuga yuko dutanguye gukora. Nibaza yuko nkuko nabivuze mu ijambo duherekeza umuvyeyi wacu, dushobora kubaka na centre d'achat canke tugafungura ikindi kintu gikomeye cerekana ko abarundi bari muri Canada badafise ubumenyi, bafise na wa mutima wo guteza imbere igihugu cabakiriye, bafise n'umutima wo guteza imbere societe y'abarundi iri hano no kwegerana kw'abarundi. Murakoze. Ego tumushimire mushinga naye Coppens Ndayiragije ku mwanya duhaye. Urumva rero nibaza yuko unyumva wobaza ukamenya ingene wo kwinjira, itelefone ndaza kuzishira ko zaba bijejwe kugira namwe mushobore kuja mu bandi. Murakoze rero naho utaha. Murakoze cyane, natwe turabakengurukiye. Merci.